Ndabaramukije mwese, nkaba ndi mama Janine Kamariza, umubikira mukozi w'umuryango Mweranda w'i Nazareti, nkaba ndi mu mubano w'Inyamurenza muri paruwasi Nyamurenza. Fashe kano kanya rero kugira ngo dusabikanye muri make ibijanye n'umuryango wacu na mwarya wimirije urubanza wo kwakira indagano za bene wacu bo muri twebwe nk'uko baza kubibashikiriza. Muri make rero umuryango wacu w'ababikira abakozi wisunga umuryango Mweranda w'i Nazareti mu bikorwa, uwo muryango watanguriye mu gihugu c'Ubutaliyano i Buraya, watangujwe n'umupatiri Arcangelo Tadini mu mwaka w'1900. Uwo muryango rero watangujwe mu buryo bwo gufasha urwaruka rwari muri ico gihe bari bafise ubuzima butoroshe. Uwo mupatiri Arcangelo Tadini yari yashimye kwegeranya urwo rwaruka kugira ngo arufashe kubaho mu buryo boronka indero runtu n'indero rukristu. Niho rero havukira uwo muryango w'ababikira, kuko cane cane yaritwararitse cane gufasha urwaruka rw'abigeme, kuko aribo bari bafise ibibazo mu bijanye n'uburyo bwo kubibeshaho muri ico gihe. Havuye rero havukiramwo umuryango w'ababikira abakozi. Niwo rero havuye urakwiragira mu mpande zitandukanye z'isi, uhavura shika no ngaha iwacu mu Burundi. Umuryango washitse ngaha iwacu mu Burundi mu mwaka w'1966. Umubano wa mbere w'ababikira abakozi bigana umuryango Mweranda w'i Nazareti mu bikorwa wabaye muri paruwasi Nyamurenza. Umubano w'Inyamurenza n'ubu ukaba ukihari. Umuryango urabandanya urabashamika. Ubu unye turafise imibano 9 mu Burundi, mu ntara zitandukanye no mu paruwasi zitandukanye ndetse n'amadiyoseze atandukanye. Eka mbere umuryango warakomeje urashamika no mu bihugu bibanyi. Mu gihugu ca Kongo tukaba tubafise imibano 2, mu gihugu kibanyi c'u Rwanda naho nyene tubafise imibano 2, ariko twifuza yuko n'iyindi mibano yobandanya iboneka. Ndetse nk'uko umuryango wagiye urashamika mu Burundi,
warongeye urashamika kandi naho umuryango watanguriye, wagiye kandi urashamika kandi n'ahandi mu bindi bihugu. Ubu muri Afrika hariho n'umubano dufise muri Mali, abavukanyi bacu bahari turabafise ku muzirikanyi kuko ubuzima bwabo ntibworoshe, benshi barabizi. Rero umuryango warabandanije no muri Amerika, turafiseyo imibano itari mike kuko tubandanye twifuza yuko imibano ibandanya iba myinshi. Ubu tukaba tugeze ku mibano ishika 5. Rero nabo nyene turafise ku muzirikanyi. Mu butumwa bwacu bwa misi yose turashira imbere kwitwararika amagara y'abantu mu buvuzi mu mavuriro atandukanye. Turashira n'imbere kandi indero mu mashure y'intango no mu mashure y'inyuma, amashure shingiro n'amashure y'inyuma y'amashure shingiro. Turashira imbere kandi gukorera mu mahinguriro turakorera cane cane mu ihinguriro ry'icayi ryo mu Gwegura n'i Bururi, turakorera ihinguriro ry'icayi. Tukaba twifuza kandi kubandanya ubwo butumwa. Eka ndetse no mu mibano iwacu turagerageza gukora mu mahinguriro yo guhingura imikate n'ibindi, kubaza. Eka ntitwoshira n'inyuma uburimyi n'ubworozi bisanzwe bitunze abarundi bose. Nk'ababikira b'abakozi turitwararika cane uburimyi n'ubworozi aho duherereye hose. Murakoze mwese, amahoro y'Imana. Jewe nitwa Mama Janete Ribera Kurora, nkabamba mu mubano w'Inyamurenza, ariho nyene urubanza rw'indagano twimirije ku itariki 10 z'ukwezi k'umunani ruzobera. Tukaba dufisemo abanovise 7 bazogira indagano za mbere, ababikira 4 bazogira indagano burundu, umubikira umwe azogira yubire y'imyaka 25, n'undi mubikira umwe kandi azagira imibukiro y'imyaka 60 amaze mu buzima bw'ihevye. Hanyuma rero imyiteguro turayibandanije kuko murumva ko urubanza rwashitse. Urwo rubanza ruzobera ino muri paruwasi Nyamurenza muri diocese ya Ngozi. None rero mwese murahawe kaze kugira ngo dusangire ibyo byiza by'umukama kw'iryo genekerezo nyene rya 10 ry'ukwezi k'umunani uyu mwaka nyene wa 2024. Murakoze.